kugira abakoresha benshi bafise ibirarane by'amakotizasiyo ya INSS bashobore kubitanga vuba na vuba. Ishyirahamwe ry'abakoresha AYEBE rirasabye rishinzwe ko ibihano byo gucerwa bita penalite de retard byofutwa mu kiringo cy'agateganyo kingana nk'umwaka ku bakoresha batoca bafata umugambi wo kuriha muri icyo kiringo ibyo bahiraniye byose ishyirahamwe INSS. Igituma tubisabye ni uko amafaranga ava muri ibyo bihano bita penalite de retard ari umurengera kandi adahabwa umukozi yagiye muri pansiyo iciba inyungu ya INSS gusa. Rero INSS yoyaba yahevye muri ico kiringo c'umwaka kugira umukozi ashobore gutangirirwa intererano zose. Nitwibagire ko hari abakoresha benshi bafise uburyo buke. Ibyo bihano bitanzwe ku nguvu, turazi neza yuko abakoresha batari bake bashobora guhava bugara amasosiyete yabo, hama abakozi nabo bagatakaza akazi.